makeya icyo nagomba kubashikiriza nshuti namwe bagenzi nuko iyi televiziyo yacu kandi ikongera ikabagwanyu ifise intumbero zitatu nyamukuru. Intumbero ya mbere tuzora tuyikoresha mu gusesengura ibijanye n'umurimo w'Imana, ibijanye n'ibikorwa by'Imana bikorerwa mu gihugu cy'u Burundi, bikorerwa mu mpande zine z'isi, ariko bikorwa n'abarundi. Kumbure birashoboka yuko tuzoshobora no gusesangura n'iby'abandi cyangwa n'ibikorerwa ahandi, ariko intumbero ya mbere nyamukuru ni Burundi kubera ko mu mutima Imana yashizemo jewe n'abandi nshuti n'abagenzi yuko ari igihe kigeze, ari igihe cyacu yuko duhaguruka tukaremeshanya, tugahanurana, tukigishanya kugira ngo bigire ikimazi mu bugingo bwacu, mbere bigire n'ikimazi muri benshi. Niyo mpamvu rero igikorwa cya mbere nyamukuru nk'uko nabivuze tuzoba ari gusesangura no kuganira no gutanga kumbura amakuru ku bijyanye n'igikorwa cy'Imana n'ibikorwa biriko birakorwa n'abarundi, abakozi b'Imana b'abarundi bari mu Burundi, bari no mu mpande zine z'isi. Icyo rero kizoba ari icya mbere, kandi nagira nababwire yuko nshuti namwe bagenzi nuko ivyo bikorwa nzoba ndiko ndakora canke n'abandi batumire bazoshobora gukora nuko ari bikorwa tubizi kubera ubuntu Imana yatugiriye bwo gushobora kuba twarizeye Imana, twarizeye umucunguzi wacu agashobora kubitwigisha biciye muri Mpwemu Wera. Mugabo uretse nuko twigishijwe na Mpwemu Wera, maze imyaka ishika hafi 20 inarenga ndi mu murimo w'Imana. Naragize igihe kirekire ndigishwa, ndamenya, ndakura, n'ubu nkaba mbandanya kwiga, ariko ibyo byose muri iyo myaka hafi 20 cyangwa irenga 20 murabyumva yuko ibyo byose ndafise ubumenyi uko buba bungana kose, ubuto bwabwo nshobora kugira icyo mvuze kandi gishobora gufasha benshi muri iki gihe turimo no mu gihe kizoza, gufasha abo mu rungano rwacu mbere n'urungano ruri inyuma yacu, na cyane cyane ariko twifuza cyane kugira ngo dupartage tuganire nabo experience y'ibyo twaciyemo, y'ibyo twabonye mu murimo w'Imana. Kandi uretse n'ibyo nuko muri iki gihe nyene turiko turaganira nagiriwe ubuntu n'Imana, nkaba ndiko ndaminuza nk'uko bavuga mu Kirundi ibijanye n'umurimo w'Imana, ibyo bita theologie. Nkaba ndiko nkorera maîtrise mu mwaka umwe, nzoba ndayirangije Imana niyabikunda, ariko na cyane cyane igikuru nuko vyinshi ari Imana, ari Mpwemu Wera yagiye bitwigisha. So mu majambo makeya, uwifuza kutwumviriza ntuzugira amakenga, kuko wibaze yuko kumbure kenshi yari amajambo yagiye akunda kuvugwa ko bavuga ibyo batazi cyangwa oya, turabizi. Uzufata umwanya utwumvirize, turiko turasesengura ibijyanye n'umurimo w'Imana, ibijyanye n'igikorwa cy'Imana n'abakozi b'Imana, uzoheza utahure yuko ibyo turiko turavuga ari ibintu tutariko turatoragura hirya no hino, ariko ari ibintu twumva, ari ibintu dutahura, kandi bishobora kukugirira ikimazi wowe uzoba uriko uratwumviriza. Ikindi naco, ico gikorwa c'Imana nyene ibyo ari byose muri imyaka 20 ni igikorwa cyashoboye kunkura i Bujumbura kikanjana mu bihugu bishika hafi 24, ibihugu bishika hafi 24, muri Aziya ibihugu bishika hafi 3, mu kigobe cy'Abarabu ibihugu 2, muri Afrika ibihugu bishika hafi 7 cyangwa birenga, muri Amerika du Nord aho ndi muri Canada na Amerika, urumva aho n'ibihugu 2, atandukanye muri Amerika, intara zitandukanye zo muri Canada, muri Amerika du Sud igihugu kimwe, mu Burayi ibihugu bishika hafi 10. So urumva yuko ibyo ari byo byose
aho hose naciye kubera uwo murimo w'Imana, hari byinshi nize nigiye ku bandi, hari ibyo nabonye mu murimo w'Imana, hari ibyo nabonye ko abandi babikora, uretse ko ibyo bihugu nka byose igikuru cyari kinjayeyo byari ibikorwa by'Imana, yari umurimo w'Imana, kwigisha, kwigira ku bandi. So mu majambo makeya ico nashaka kubamenyesha, ntabwo ndiko nirata ibyo bihugu canke amashure ndiko ndiga, ariko ni kumwe umukozi w'Imana Paul yavuze, twiratira Kristo umucunguzi wacu, washobora gufata umuyabaga cyangwa ukiri muto cyangwa umujene mu gifaransa, Kristo akamukura i Bujumbura akamujyana muri ibyo bihugu cyangwa akagushoboza kwiga ayo mashuri. Nta buhinga burimo, na cyane cyane ku bakiri bato bariko barumviriza cyangwa bazokumviriza, nta buhinga burimo. Ni nabyo byinshi tuzogenda tuganira kugira ngo duhane ibyizigiro, kugira ngo tubumvishe, kugira ngo tubahimirize gutahura yuko aho wowe uri hose mu gihugu cy'u Burundi, aho uri hose mbere no mu bihugu bibanyi, umuryango wose wo uvukamo, ntugire ubwoba, haracari ibyizigiro. Birashoboka yuko aho uri muri ubwo buzima urimo, kumbure bushobora kuba ari ubuzima bubayabaye, kumbure ushobora kuba uri no mu bukene, birashika, ntibigutere ubwoba, nk'uko nabivuze, aho woba uri hose, situation yose wowe urimo, kugira ngo uti ibyizigiro, na cyane cyane ukiri umujene uri umuyabaga, mbere niyo wowe ukuze, kubera ko ijambo ry'Imana riratwereka yuko Imana nticererwa kandi Imana ntiyihuta. Ni ukuvuga ngo umwanya uri wose Imana irashobora kuza igahindura amateka yawe, umwanya uri wose. Mugabo bisaba yuko ubyizera, bisaba yuko ubiharanira, bisaba yuko ukora cyane ibijyanye n'umurimo w'Imana n'ibijyanye n'ubuzima, kuko ijambo ry'Imana twereka yuko umuntu adakoze yuko atakwiye gufungura. So mu yandi majambo, ikintu cyose kugira ngo gishikire birasaba kugira ukwizera, ukongera ukanagiharanira cyangwa ukagikorera. So icyo rero nicyo cya mbere, nk'uko nari navuze, icya mbere yuko tuzosesengura ijambo ry'Imana mu buryo bwiyubashe. Mu buryo bwiyubashe ni ukuvuga iki? Mu buryo tuzosesengura tubaha urutonde rw'uko ibintu bikorwa, twongera twubahiriza abandi, twongera twubahiriza umurimo w'Imana, twisunze ijambo ry'Imana. Igikorwa cyacu ntituzoba turiko dukora igikorwa kugira twerekane ababi n'abeza, cyangwa twerekane ibibi, ariko na cyane cyane kuzora kuronderamo ibyiza bishobora kutwubaka bikongera bikubaka n'abandi. Icyo rero ni igikorwa cya mbere muzohora mubona. Ikindi gikorwa kigira kabiri tuzoshobora gukora ni ukwamamaza cyangwa kumenyekanisha, ibyo bene wacu, inshuti n'abagenzi b'Abarundi bazaba bariko barakora mu gihugu cy'u Burundi no mu mpande zine z'isi. Nk'uko nabivuze, turafise inshuti nyinshi, inshuti n'abagenzi mu Burundi, of course, ko ari wacu, mu Rwanda, muri Congo, muri Kenya, mu Uganda n'ahandi. Si ukuvuga yuko abo bose tutabitayeho, abo bose turabitayeho, kandi mu nzira imwe cyangwa iyindi hari abantu benshi tuzogenda duhurira nabo cyangwa dukorana nabo mu bikorwa byinshi tuzokora. Mugabo hari igihe bisaba yuko abantu bahera i Yerusalemu, na Kristo yarabwiye abigishwa aribo bagiye guhinduka intumwa ziwe, barazibwira ziri kubona abigisha ati mugende muhere i Yerusalemu. Hari igihe rero biba ngombwa yuko duhere i Yerusalemu. Ndabizi ntakekeranya mu bihugu bibanyi barafise deja abantu babo bari muri ibyo bikorwa, kandi ni byiza cyane, kandi nabonye ko atakubesha natubwirana ukuri, ibihugu bibanyi bigeze kure rapport y'igihugu cy'u Burundi mu bintu byinshi, advertisement, mu gushira imbere ibyo bariko barakora, mu kubitaka cyangwa mu kubisiga hafi muri domaine zose. Rero natwe icyo dukeneye nuko natwe tugaragaza ibyo
abarundi bariko barakora na cyane cyane abo mu nzu ya data abakristo ubwoko bw'Imana, ariko n'abarundi muri rusangi mu bijanye n'imico n'akaranga, ibishobora kubaka abarundi aho bari hose, mbere n'abanyamahanga bakatwigira ko byinshi, kubera ko Burundi turase byinshi dushobora kwigisha abandi, turase byinshi dushobora gutanga ko akarorero, uretse ko Imana yaduhezaga ikaduhezagiza ibintu byinshi cyane tuzogenda tuganira, aho simvuze za Tanganyika, simvuze imisozi myiza, simvuze klima nziza, ikirere cyiza, simvuze amafi meza, hari ibintu byinshi cyane tuzogenda, ikawa, icyayi, hari ibintu byinshi kandi biri mu nshingano zacu nk'abarundi, nk'abakozi b'Imana, nk'abakristo, kugaragaza ubwiza n'ibyiza Imana yaduhaye. Hari abantu benshi bakunda kubisuzugura, hari abantu benshi baza yuko ubukristo ni ugusenga gusa, tukavuga mu ndimi, tukaja mu bikorane bikarangira ngaho. Mugabo sibyo tuba turiko turihenda, kuko abakristo bose bari mu Burundi hirya yo gusenga ni abakozi ba leta, ni abakozi b'inganda ziri private cyangwa prive, zigenga, barabaho ubuzima hirya yo kurya ubushobozi bw'Imana, ariyo masengesho, ariyo jambo ry'Imana, bakenera kurya ibiharage, bakarya umuceri, bakenera kunywa ikawa, bakenera kunywa n'icyayi. So niyo mpamvu ibyo bintu ari ingirakamaro twebwe nk'abarundi, yuko tubitaka, yuko tubyamamaza, yuko anyway tugaragaza ibyiza, kuko ibyo byose ni Imana yabiduhaye, ntabwo ari umuntu yabiduhaye, ni Imana yabiduhaye. So ibyo rero ni ikintu kigira kabiri tuzokora cyane, twari dusanzwe tubikora mu buryo bwinshi butandukanye. Nibaza yuko mu biganiro byacu tuzogenda dutahura cyangwa muzogenda mutahura ibikorwa byinshi twagiye dukora muri kahise, n'ibyo turimo turakora, n'ibyo tuzokora muri ubwo buryo no mu buryo bwinshi butandukanye. Icyo rero kizoba ari igikorwa cya kabiri tuzokora, tuzoshira imbere. Ikindi gikorwa kigira gatatu, naho ndagereje ko ariko kirakomeye cyane, ni ugushigikira abakozi b'Imana, gushigikira abaririmbyi, gushigikira imirimo y'Imana mu gihugu cy'u Burundi, kuko n'abarundi mu Burundi no mu mpande zine z'isi. Icyo gikorwa rero kirakomeye, kiri mu bikorwa bikomeye tuzokora cyane kandi cyane. Kubera iki? Navukiye Bujumbura, murere Bujumbura, ariko igihe kiragera ntangura kugenda amahanga. Icyo nize nkiri Bujumbura, nkiri mutoya, turiko turakura, turiko turavuka muri primaire, muri za école secondaire, Uburundi twari tuzi icyo gihe, Uburundi twabona icyo gihe buratandukanye n'Uburundi twagiye tubona mu nyuma. Icyo gihe turiko turakura, turi muri primaire, muri secondaire, Uburundi twabayemo bwa Burundi, umwana wo mu Ngagara yava mu Ngagara akaja mu Kinama, akaja mu Kamenge, akaja mu Buyenzi, ajanye n'abandi cyangwa agiye ari kumwe n'abandi banyeshuri bigana, mugashika iwabo, mukicara, mukarya, mukanwa, mukaryoherwa, mugakina, tukamanuka za Tanganyika, bava ku Musaga bakaza muri ville, bava muri ville bakaja mu makartier. Ubwo nibwo Burundi twavukiyemo, nibwo Burundi twakuriyemo. Mugabo harageze igihe Burundi butangura guhinduka, aho ngira ngo kubera ivyo byiza Imana rero yaratugiriye byo kubaho abarundi twabayeho, icyo turi nyankamugayo, nta nzara dufise, buri Burundi ashobora kurya gatatu akanywa icyo ashatse. Mugabo igihe carageze, nibaze ko kumure ari ubuzima bwarahindutse, n'ubu ndaciyumvira impamvu, ariko ndafise ibyiyumviro bitandukanye tuzoshobora kugenda tuganira muri kazoza. Harageze igihe Umurundi ngira ngo rimwe na rimwe abatakibona akamaro k'uwundi, ugasanga ndibuka kera twarakunda gutera inkuru abantu bagatwenga, babikora nka blague, nk'umukino, bavuga ingene Murundi hajya nyene Bujumbura hari abarundi yashobora kureka kuja mu
ico gihe twaraja mu kabari ibihe ntivyari bwahinduke, ariko bagatuma bavuga abarundi banka kuja mu kabari k'abandi barundi bakaja mu kabari k'abazungu kugira ngo vyitwe yuko nakanyura mu kabari ka wa muzungu, ibintu hamwe n'ivyo. So ntivyari bibi umwere mu kabari k'umuzungu k'umushinwa ari amafaranga yawe, ni vyiza mugabo kubikora kugira ngo ugaragare yuko ari unywera canke ari iki mu buryo bwo gushaka kubisumbisha mwene wanyu w'umurundi kumbure nawe agafise ku ruhande ukamusuzugura kubera ko ari umurundi, aho onye tuba tuko dufata umurongo utari wo. Ivyo rero nivyahagarariye ngaho urumva ico cari ico gihe. Mugabo mu nyuma uko tugenda dukura muri ubu buzima, uko tugenda tugenda amahanga, ijambo nagiye numva rigenda rigaruka ryongera rigaruka, ningene abarundi mu mpande zine z'isi aho turi ni bimwe mu kimwe kuvuga ngo umuryango abumwe agatukisha umuryango. Sinovuga ngo abarundi ntidufashanye, ni ukuri hariho benshi bafashanye, ariko ibintu twagiye tubona canke twongera twumva ningene abarundi mu mpande zine z'isi aho bari hirya batari i Burundi kandi habaye ikibazo c'umurundi gufasha mwene wabo, c'umurundi gushigikira mwene wabo mu bikorwa ariko arakora, ku buryo hako amushigikira ahitamo gufata umwanya ahubwo wo kumusubiza inyuma, afata umwanya wo kumuvuga nabi, afata umwanya ni birebire ntaho bivuga uyu munsi muri uyu mwanya ngo birangize uyu mwanya wa introduction wo kubagaragariza ibikorwa tugiye kuzokora, ariko akona nishatse kugasubinya kuko ico twifuza no kuganira kuri ico kintu, mbega abarundi twofashanya gute, abarundi bari mu Burundi, abarundi bari hanze y'u Burundi, abarundi bari mu Burayi, abarundi bari hari n'abahora badutwenga bakavuga ngo mu karere k'iwacu ngo abarundi bari mu bantu banyuma batazi gufashanya, batazi gushigikirana. Turafise ababanyi bobo umengo byamaze kuba hari abakunda gutera inkuru, byamaze kuba idini gufasha mwene wabo. Ni vyiza cyane kuko ijambo ry'Imana ritubwira n'umuco n'akaranga basogokuru na basogokuruza bacu niko bari babaye, ariko harageze igihe birahinduka gushika n'uyu munsi. Nibaza yuko abarundi dukwiye kwiyumvira, dukwiye gusubira kandi inyuma tukaraba iyo tuvuye aho turi niyo turiko turaja, kugira ngo dushobore guhaguruka dufashanye. Kuva na kera nakuze bavuga ngo abarundi ni bene mugabo umwe, tutaravye ubwoko, tutaravye intara, washaka tutaravye n'amashengero canke amadini. Ivyo rero nibaza yuko tworabe nyene tuzogenda dufashanya. Niyo mpamvu nkuko nari ndabivuze kuri ico kugira gatatu, intumbero ya mbere ibikorwa twari dusanzwe dukora gufasha abakozi b'Imana no gufasha amashengero. N'ubu turifuza gufasha amashengero, turifuza gufasha abaririmbyi, turifuza gufasha abakiri bato mu kubaha ivyiyumviro, mu kubaremesha, mu kugene Imana izogenda idushoboza, kandi no kugenda twimiriza canke tubwira abandi barundi tuzi babishoboye kugira ngo bashobore gufasha bene wabo mu bice bitandukanye, madomene atandukanye. Ico rero kizoba ari igikorwa gikomeye mu bikorwa tuzokora. Ahasigaye ibindi bikorwa byinshi tuzogenda dukora, tuzogenda tubiganira mu biganiro byacu tuzora tugira burindwi. Kora byinshi, ntiturategura byinshi, ariko mu minsi iri imbere hari byinshi bizogaragara mu bikorwa turiko turakora no mu bikorwa tugiye gukora. Hari n'ikindi gikomeye cyane personnellement jewe ugatwi kanje nkeneye kuzoganira. Ico kiwashaka ico kiri mu bice byose, ivyo bice bitatu navuze. Hari abantu mu buzima bagiye bahindura amateka yacu kw'ishure, abarimu, ntiturinda kubavuga, abavyeyi ni automatique, nabo tuzogera igihe aho tubavuga mu buryo buri special, ivyo bakoze mu bugingo bwacu, ivyo bahinduye mu bugingo bwacu. Ariko hari ibintu byinshi nkeneye ko tuzogenda dusangira abarimu bakoze ku bugingo bwacu
hirya y'abarimu, mu babanyi hari abantu kumbure bahinduye ubuzima bwacu mu nzira nyinshi zitandukanye. Jewe personnellement hari abantu nzi kandi nzi ko abarundi benshi babazi. Mu minsi iri imbere nzobabwira liste, hanyuma nzogenda mvuga umwe ingene yahinduye ubuzima bwanje, ingene yashiriyeho urufatiro mu buryo bwinshi butandukanye, ku buryo n'abandi tuzobaha umwanya bagira umwanya wo gupartaja, wo kuganira, bavuga abantu bahinduye ubuzima bwabo mu nzira nyinshi zitandukanye. Iyo mvuze guhindura ubuzima bwacu, hari umuntu ashobora kukubwira ijambo rimwe rigahindura amateka yawe, rigahindura ubuzima bwawe. Hari umuntu ashobora gukorera ikintu kimwe, icyo gukoreye kigahindura ubuzima bwawe. So abo rero turakeneye kubaganira kugira ngo inshuti, abagenzi bamenye abantu bagiye bagira contribution, bagiye bubaka ibintu bidasanzwe mu bugingo bwacu, abagiye badufasha mu buryo bwinshi butandukanye. Ibyo rero ndibaza yuko bizodufasha kugira ngo dushimire abo bantu, kandi kugira ngo n'abandi bashobore gushimira abagize icyo bakora mu guhindura amateka yabo. Kuko kugira ngo tugere ngaha, hari abantu benshi badufashije mu nzira nyinshi zitandukanye. Navuze inshuti zizogira umwanya wazo, ariko ubu nzotangura nibande ku bagenzi, ku bantu twakuranye, kuko kugira ngo ndibuka ari nabyo ngira ndangirize ko kuko ari ikintu gikomeye. Mu minsi iri imbere turifuza gufasha abaririmbyi, turifuza gufasha n'amakorali, abaririmbyi n'amakorali ari mu murimo w'Imana. Igituma ni kubera ko nzi ibihe bigoye bacamo, kuko narabaye umuririmbyi, narabaye muri korale, ndazi nkitangura umurimo w'Imana, ndi muto umurimo w'Imana, ntabwo kurongora ishengero mu 2003. N'imbere yaho gatoya hari abantu benshi bagiye badufasha, benshi. Niyo mpamvu ngira mfata uyu mwanya, naho ntari nababwiye, ariko ndavuga gusa izina rimwe, ikindi gihe nzovuga amazina yabo. Hari uwitwa Chris, urumva ni Christian. Nkiri muto mu murimo w'Imana, mu myaka y'ibihumbi 2000 ngaho, yari yaratanze itegeko ku kazi iwe, yari afise internet cafe i Bujumbura. Atanga itegeko yuko igihe cyose jewe nzohashika nzokoresha internet for free, ntarinze kuriha atakintu kimwe ntanze. Kandi ntihagarike ngaha, igihe cyose twahura afise uburyo, yarampa n'uburyo. Nari nkiva ku ishuri ndiko ndiga kaminuza mu Bugande, niga ijambo ry'Imana, theology. Urabyumva umunyeshuri uri limite mu bintu byinshi, na cyane mu bijyanye n'ubutunzi. Hariho Frank wewe, ibyo yakoze, ndamwifuriza umugisha w'Imana, ndamwifuriza yuko Imana yomuhezagira nk'uko Chris, bose ndabifuriza, barabizi, barazi ko namwe ndabifuriza umugisha w'Imana, namwe ndabasengera, barazi ko ndabakunda. Hariho ba Regis, hariho abantu benshi ntakuvuza izina, uzi ko ari cyo wakoze mu bugingo bwanjye. Hariho abitwa Original ariyizi, sindinze kumuvuga izina kuko ntari namwigishije inama. Hariho witwa Patrick Burayi, hariho abagiye bashigikira, harimo abagiye bagira amatike y'indege. Abantu nabyo bazi tike y'indege yo kuva i Bujumbura nja muri Amerika, tike y'indege yo kuva i Bujumbura nja i Yerusalemu canke n'ahandi. So nuvuga ngo mu murimo w'Imana kugira ngo tugere aho tugeze, nuko hari abandi badushigikiye, nuko ari abantu bizigiye icyo Imana rero yashize mu bugingo bwacu, baragishigikira, bashigikira ministeri twari turi, bashigikira igikorwa twari turi. Mu bikorwa byose nagiye nkora, inshuti n'abagenzi bagiye bahagarara, bagiye bashigikira. Aho urumva nako ndavuga kuva nkitangura umurimo w'Imana,
muravyumva yuko umutambukanyi wanje yuko nta wese no mubagira mugabo uwo azogira iminsi we special kandi myinshi cyane hamwe n'abana ko Yesu yarampezagiye mfise umudamu mwiza nkagira abana batatu beza Yesu yampezagije bakunda Imana bakorera Imana ivyo navyo tuzogira igihe cyo kubiganira bersere bagiye bashigikira umurimo w'Imana abofere n'abandi abo tuvukana abo bose tuzobaganira mugabo nari mpagaze kuri abo bagenzi bashoboje kugira ngo mve aho narindi kugira ngo ngere aho nshoboye kugera baritanze mu buryo budakomeye cyane barashigikiye hari abakozi b'Imana twagiye dukorana sino kwibagira pastor wanje pastor Mtokambani he has been a blessing yabaye umugisha ku bugingo bwanje from day one kuva ku munsi wa mbere nawe azogira umunsi we speciale wo kumushimira hari amashengero menshi abakozi b'Imana benshi bagiye dushigikira bagiye dusengera spesialement umukozi w'Imana Reverend Pasteur Ndikunyiko mu pastor ndambitse kwiganza nimba nibuka neza hari mu kwezi kwa mbere itariki sindazibuka neza ishobora kuba ari 10 na zingahe mu 2000 ngira buca afata urugendo ryo mu gihugu cy'Ubugande kwiga yangira impanuro nyinshi mu murimo w'Imana anyigisha ubushobozi bw'amasengesho anyigisha ibintu byinshi cyane byagize akamaro kanini mu bugingo bwanje mu murimo w'Imana also no kwibagira my dear friend my brother Kiki nawe yagiye ashigikira mu murimo w'Imana nkuko navuze nagiye nivugira ama nickname amazina y'amatazirano mvuga izina rya mbere ariko bose bariyizi bazi n'ibyo bagiye bakora mu bugingo bwanje navuze abo twakoranye umurimo w'Imana ni benshi cyane ni benshi Pastor Aime n'umutambukanyi we Nina Dr Neje n'abandi Pastor Eric hari abantu benshi sinovuga amazina mwese ngo nabarangiza ariko narifashaga kanya kugira ngo nabashimire mwese abo muri Église Minevan abo muri Église de la Transformation ntibagira muri Canada abo muri Canada murabizi murabavandimwe murabizi Église de la Transformation muri Canada ubu turafise muri Kenya mu Bugande hari n'abakozi b'Imana dusangiye umuryango bari mu Burundi bari mu Rwanda bari muri Kenya bari no muri Uganda bashika hafi 60 mwese sinoreka kubashimira kuko hari ibintu byinshi nabigiye ko hari imfashanyo nyinshi nabakwiye ko mu buryo bwa mwemu cyangwa mu buryo butandukanye mwese Imana bamugisha abavandimwe so kubera ko rero mwagiye kugira ngo tugire aho tugeze mwagiye mudufasha niyo mpamvu naje nashaka gutanga itangazo candangiza iki kiganiro cyacu cya mbere kuko iryo ritangazo ni itangazo rikomeye cyane ni step ya mbere intambwe ya mbere bujya gutanga igikorwa na semence no kubiba mu buzima bw'abantu bigira inkomezi zidasanzwe so niyo mpamvu mu minsi iri imbere tuzoshiraho programme tuzobabwira nko mu ndwi imwe iyo programme izo ari programme yo gufasha abaririmbyi aho tuzosaba abaririmbyi b'abarundi aho bari hose mu gihugu cy'u Burundi no mu bihugu bibanyi muri East African Community aho bazorungika indirimbo zibiri tegura indirimbo ya mbere yo gutazira Imana uko barongoye na mpemo w'Imana indirimbo ya kabiri izo bari indirimbo yo gufata igihugu cyacu bakagishira mu maboko y'Imana akarorero ari indirimbo umukozi w'Imana my dear brother and friend nawe sinanamushimye ariko sinoreka gushimira Apotre Apollinaire arabizi how much kangahe ndamukunda mwene data kubera imyaka yose twabanye mu murimo w'Imana igihe cyose namukenera mu bikorwa bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi igihe cyose namukenera yari yoroshe kuronka n'umuntu ashikirwa mu buryo bworoshye cyane kandi Imana yaramuhezagiye imuhezagiza impano yubatse imirimo y'Imana myinshi cyane ariko ikintu cyagiye kinkuraho ni imilite yiwe guca bugufi yakwiye
ingene yahagurukije abandi baririmbyi, ingene yashigikiye abandi, kuko mu gikorwa cy'Imana cyangwa abarundi muri kamere nk'uko navuze, hari indwara yagiye idutera iyo gushaka gushyira abandi hasi, iyo kudashaka gushyigikira abandi. Ariko mu ngabire ya mbere nabonye muri uwo mukozi w'Imana, igihe cyose abantu bamukeneye yanafise umwanya kuri bose. So my brother, Imana iguhe nariko ndatanga akarero k'indirimbo, nashaka gutanga akarero k'indirimbo waririmbye ivuga ngo data turagusavye ubu nuze ukize iki gihugu, ngwino ukize Uburundi, ngwino ukize igihugu cyacu. Nitwaba umwe niho isi izomenya yuko, sinibuka neza amajambo kubera ko ntariko ndayiririmba, nitume tuvuge kuri umwami, nitume urukundo rw'Imana turagusavye uduha ubumwe. Sinaririmbye neza ariko murumva yuko nabaye umuririmbyi. So icyo nashatse kubabwira na kari muri uwo murongo ko gufata igihugu cyacu tukagishyira mu maboko y'Imana. Iyo ndirimbo utayifise uyandike, aho igihugu tugishyira, ni indirimbo zibiri tuzobatemera zo gutazira Imana, ariko imwe yo gutazira ukurongowe na mwemu, n'iya kabiri ukurongowe na mwemu, mugabo uri gushira igihugu cyacu mu maboko y'Imana, kubera ko bifise ikimaze muri byinshi. Ifise ikimaze muri byinshi kubera ngo Imana iba mu mashimwe y'abana bayo. Nitwatangura gushima Imana tukayishima tunayereka igihugu cyacu, our nation will never be the same. Our country, Burundi ntuzosubira kumera uko bwari buze. Burundi ni igihugu cy'abahizi, ni igihugu kirimo abagabo n'abagore b'Imana, abantu, ni igihugu cyubatse ku mateka akomeye cyane, basogokuru n'abasogokuruza bakoze ibintu bihambaye mu karere, washaka no ku isi nta muntu ashobora kuvogera igihugu cy'u Burundi kubera amateka y'igihugu cyacu. Niyo mpamvu rero umutima wanje nta kintu ntokora ku bw'igihugu cyanjye, nicyo gituma asaba yuko twofata tugategura izo ndirimbo tugashyira igihugu cyacu mu maboko y'Imana, kugira ngo Imana ikore ku gihugu cyacu, kugira ngo Imana igihezagire. Izo ndirimbo rero zibiri nk'uko nabivuze, abaririmbyi bazifise Imana ihabwa icyubahiro, abaririmbyi batazifise bazozandika Imana ishimwe cyane. Tuzobaha umwanya gushika itariki ya nyuma y'ukwezi kwa kane kugira ngo izo ndirimbo zibiri zizobe zamaze kuboneka. Icyo tuzokora ni iki? Tuzoganira uburyo bwa mbere izo ndirimbo zanyu tuzikingira kugira ngo indirimbo y'umuntu irakingirwa, kugira ngo ntihagire umuntu ayitwara ayikoresha igiriwe kandi atari yiwe. Mugabe icyo twifuza ni iki? Nuko izo ndirimbo zibiri muzoba mwanditse cyangwa muzoba mufise, mugabo zikurikiza kwa rutonde navuze. Icyo tuzokora, tuzotegura ibikenewe byose kugira ngo abarundi aho bari hose batore. Bazotoramo abaririmbyi batatu, novuga ni bari biragoye kuvuga amaririmbyi baririmbye neza gusumba abandi, ko abaririmbyi bose baririmbira Imana ariko baririmba neza. Ariko murabizi ko bishika abantu bagashima bagakunda bati ziriya ndirimbo za naka dusanze arizo za mbere, naka dusanze ari uwa mbere. Abo batatu rero ba mbere muri abo baririmbyi, icyo tuzokora, kuko bazoba bavuye kuko Abarundi ubunye murabizi ari Abarundi bari mu Burundi, hari n'abandi bari hanze y'igihugu. Tuzoca turaba ingene abo batatu tubahuriza hamwe i Kigali canke mu gihugu cy'Ubugande, hagati ya hamwe muri abo habiri, kugira ngo abo batatu nabo bace bagira ihiganwa kugira dukuremo uwa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu. Icyo gihe rero uzoba yabaye uwa mbere tuzomuha agashimwe ko kumushyigikira, si agashimwe gusa kugira ngo tumuhe amafaranga kugira ngo aryoherwe, kugira ngo bishobore kumufasha kurya abandi badufashije, natwe dushobore kumufasha. Uwa mbere azoca ahabwa agashimwe k'igihumbi cy'amadolari, uwa kabiri azohabwa amadolari amajana 7, uwa gatatu azohabwa idolari 500. Nibaza yuko mwabyumvise. Hanyuma iryo rizoba ari higanwa rya mbere ku baririmbyi, hakaba hari irindi higanwa rya kabiri, iryo rizoba ari iry'amakorali. Amakorali nayo azoduha izo ndirimbo nyine zibiri.
niyaduha indirimbo zibiri kuko bo bari benshi, ata buryo bwinshi dufise kugira ngo nabo tubajane i Kigali canke i Kampala, ariko korale ya mbere izoba yabaye iya mbere nayo nuko nyene tuzobigira, tuzobaha $1,000, iya kabiri tubaha $700, iya gatatu tubaha $500. Mumbabari tubivuze mu madolari kubera iki? Ubundi tukabivuze mu marundi. Ni kubera ko iyo korali ishobora kuba iri mu bihugu bibanye, mu gari y'abarundi, iri mu nkambi y'impunzi, iri mu gihugu kanaka, cyangwa umuririmbyi ashobora kuba atari mu Burundi. So urumva atari mu Burundi ukamubwira ngo nzoguha $3,000,000 z'amarundi cyangwa 2, murumva ko vyomugora kugira ngo biharure atahure. Nico gituma twifuje kubiharura muri ubwo buryo. So nukuvuga ngo izo korali zitatu, iya mbere, iya kabiri, iya gatatu, nabo nuko tuzobigenza. Mugabo bose bazoba batowe n'abantu twebwe abarundi, ariko tuzokwifashisha n'abandi bahinga bazi kuririmba n'abakozi b'Imana kugira ngo dufashe muri iryo tora. Igituma tuzoba tubikoze izuba ari kugira ngo dushigikire abaririmbyi, dushigikire umurimo w'Imana. Ico gikorwa rero kizokwama kiba buri mwaka muci, kubera ko muci niho abanyeshuri bashobora nk'umunyeshuri abaye wa mbere ashobora gufata urugendo, nimba twawe i Kigali, nimba twawe i Kampala canke i Nairobi canke i Burundi, bizomusaba yuko afata urugendo. Nico gituma rero ico gikorwa twavuze ko kizora kiba muci. Mugabo muravyumva ko izo ndirimbo tuzora tuzakira hakiri kare, tuzoganira n'abaririmbyi bazoba bifuza kuba muri ico gikorwa, tubereke ingene tuzokingira indirimbo zabo kugira ngo ntihagire umuntu azikoresha uko yishakiye. Kandi Imana ntiyadushoboza ko vyose ni Imana ibikora. Imana ntiyadushoboza, n'inyuma yaho birashoboka kumbure ko dushobora kubafasha ibindi birenze ivyo, ariko ubunye nitwo bivuga, turacyariko turabisengera, turacyariko turiga, turacyariko turavugana n'inshuti n'abagenzi kugira ngo turabe uburyo tuzoba dufise kugira ngo dushobore kugenda tubafashe. Kandi ico mumenya n'ico dusaba Imana nuko ubwo buryo buva mu Barundi. Nababwiye uburyo bwankuye aho narindi bukangeza aho ngeze. Si umuzungu yashikanye aho ngeze, mbabarire ndiko ndavuga umuzungu suko ntabemera, suko ntabasuzugura, oya. Abazungu bafise ibyiza byabo, ariko Abanyafrika natwe dufise ibyiza byabo. Abo twakoranye barabizi, abo twatanguriye barazi naho tugeze, ni bene wacu, ni inshuti n'abagenzi. Urya usuzugura, urya bibaza ko atacu yokora mu bugingo bwawe, ashobora guhindura ubugingo bwawe. So niyo mpamvu rero mubimenya ko nazi Abarundi turamenyeranye, Abarundi turaganira. Iyo bumvise ibikorwa nk'ibi hari abaca biyumvira abazungu batanze financement. Oya bavandimwe, murabizi Mugisha aravukiye Bujumbura, kandi mu ntango ndiko navuga ngo aravukiye Bujumbura, nivuga ngo mbeko agomba tubwira Bujumbura n'iki. Nimba aravukiye Gitega, waravukiye Bururi, mu Kirundo, Bubanza n'ahandi, Imana ihabwe icyubahiro, twese turi bene mugabo umwe. Ariko icyo nshatse kuvuga ni iki? Murabizi yuko uko tuva mu ntara nyinshi kenshi hariho ubutandukane buba buhari. Rero Bujumbura mu bintu batuzi ko baratuvuga ko nuko tutarya umunwa tuzatuvugana ukuri. Rero turazinanye Abarundi babona igikorwa nk'ico ntibumva, kubera bimwe ariko ndavuga ngo byo kumenyera yuko umengo nta Murundi ashobora gufasha uwundi. Igihe cyose Umurundi ahagutse ariko arafasha uwundi Murundi, abantu batangura kujya inyuma biyumvira ati none ubwo buryo buriko buvahe? Uwo Murundi yemeye kwitanga. Bavandimwe, hari byinshi twakoze n'ubu turiko turakora. Twakoreye bene wacu, twagiye dufashanya nabo, tutarinze kubigira publicité, kandi n'ibyakozwe n'abazungu. Ndaza Abarundi benshi cyane rwose mu Burundi, hanze y'u Burundi, mu makungu bariko bafasha bene wabo bakoresheje uburyo bwabo, batarinze gufasha kurondera amafaranga y'abazungu cyangwa y'abashinwa cyangwa y'abandi, kuko Abarundi turashoboye. Abarundi ntiturabasezi, we are not beggars. Abarundi ntitwigeze dusega. Urundi bwamye ari igihugu ciyubashe. Ntibivuze yuko abandi baje gufasha igihugu cacu yuko umuntu yobisuzugura cyangwa yobasuzugura, oya, kuko byagiye biba kandi n'uyu munsi biraba. Ariko icyo ushaka kubabwira bene data nuko tubishoboye. Niyo mpamvu rero ibikorwa tugiye gukora Abarundi bazobikora.
bazofasha bene wabo, bari basanzwe bafasha bene wabo, ariko reka tubijyane ku rundi rwego, reka twagure buri mwaka dufashe uwo munyeshuri azoba aronse ubwo buryo, uwo muririmbyi azoba aronse ubwo buryo buzohindura ubuzima bwiwe. Ubwo buryo burashobora gufasha kuriha minervare yiwe, ubwo buryo burashobora kumufasha kumbure gukora CD yiwe, gukora indirimbo zindi, hari ibintu byinshi bishobora kumufasha gukora. Nabasobanurira icyo ari cyo, ku batanzi akazina kanje nitwa Diamond Mugisha, igikorwa nkora ni icy'ubupasitori ariko izina ryanjye ni Diamond Mugisha. Nababwiye yuko ibikorwa niko ndakora, mutwizere kubera ayo mashuri, imyaka 70 umurimo w'Imana ko rero namaze 30, 40, 50, ariko na cyane kubera Imana yatugiriye ubuntu ikanadushoboza gushikaho aho turi no kuba turiko dukora ibyo turiko turakora. Niyo mpamvu rero turiko dukoresha uburyo, hari n'ubundi buryo bwinshi tuzogenda dukora ahasigaye. Nta kindi nobifuriza atari amahoro y'Imana. Ahasigaye nimuje kuri TV yacu, kuri YouTube, nagira mvuge page canke kuri Facebook, yaboneshe kugira ngo mubandanye mudukurikira, kugira ngo ale notification mugire subscribe, kugira ngo igihe cyose twasohoye ikiganiro muce mukirongo ubwo nyene ko muzoronka ibiganiro byinshi bizobagira akamaro kaniniya cyane, byongera bitugira natwe akamaro kaniniya, kuko kizoba ari igihe cyo kuremeshanya, igihe cyo guhana ibyizigiro. Kuko bavandimwe, ndasubiyemo kwibabwira ibyo nababwiye byose, amashuri, imyaka maze mu murimo w'Imana, ibyo byose ntacyo bimaze. Igikuru ni Imana yadushoboje kubishikira, ico nico gikuru. Ni nayo mpamvu ndarije mvuga ngo yabidukoreye iriko ikorera abandi. Namwe bajene, ba petit frère, ba petite sœur, nabo tungana bo mu rungano n'abandi bazovuka, Imana ntirahinduka. Uko yari ejo ni kuri uyu munsi kandi kuzokwama ibihe byose. Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo niyo Mana y'u Burundi, iyo Mana twaribonye muri kahise, n'ubu twagiye tuyibona, n'ubu tuzobandanya tuyibona. Ibyo ni byo jambo ndangirije ko ahasigaye mugira amahoro y'Imana.